usibye gusa impamvu nagiye kuri iyi film diaspora rero nemeje kuraba intore ntindi sawa bisigura yuko tugira aga comparison niganya gupangazo nyine bisigura yuko intore ndivure mukuzereza mugabo kandi yarakunzwe mugabo ndavuga nagoze diaspora dumeje kuraba iyi part 1 nabazi part 1 wow sinovuga ngo izisumbi iwacu ko ntayo ndiye usumba diaspora oya vrema oya idore umviriza je vrema n'abantu banze muri quartier au kazi bazi ko ntiyemera mugo je ndavuga ukuri okay ndavuga ukuri oya kutiyemera no ntibivuze ko kuri gware kutaba oya kandi nabo n'abayikinye barabizi abakinye filime yo intore ntindi barabizi yuko no ikindi kibazo ko isumba intore ntindi natwe twakoze isumba intore ntindi filime ya gatatu abarizi yameneka amashoto kuzobera kuri YouTube igira gatatu murasha kutayimura kuri YouTube mukazoisa kuri Netflix wigwatwenga vre mugwatwenga nta filime nene inundi yaje kuri Netflix urego turatwenze gaho ubona ubwege filime ya gatatu muzisa kuri Netflix Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere. I hope you are doing well guys. Nariko turashima ndiho adukorera bino byose. Iryo zina rihambaye ni naryo ridushoboza umunsi ku munsi kubaka dushirako itafari. Of course, this is the entertainment day by day. It's another day, another reaction, one possibility to the high opportunity. They call me Ndikurio Leonce the son of God, Dr. Vlog, aka Diko. Today ndikumwe n'umwanditsi w'umuhinga yitwa Libatro Fridorin ni wabari karabahereza amasanamu mutabona ahandi hantu na hamwe. You are welcome my boss. Thank you Diko. Kwindi nshuro turongeye turahuye. Meze kwa chume baje. Reka no ash. Nuko no bampeba mubono heba we ntiwoja. Enze ko byaheriye ruguru nyene hariya. Urazi umuntu mwakundani hariya ha. Ngaho muca mwakundanira gusumba. Kumbe hira. Ego ngaha ari nigihugera hano bate bana gatorero je ndabuze nakabuni uraraba uko ngenza. Reka. Hano ibibazo bari byinshi gusumba hariya. Nivyo. Ibibazo je ntibibura. Ego bibayemo. Habwo biranatangaje uburyo uzi yuko mu quality y'aba boss yango kuguma batwenga bitaba birimo. Uri mu bantu burakanye umuntu abona witwenga. Abagutwenga bazogwara imitima n'akazi kawo cyo bagwa amadiabete. Tugende batitwenge. Tigwa twinezererewe. No mu bibazo kabona umuntu ari gari twengera. Basha. Mene imvura yogwa cangwe nigwe. Batunezerewe. Ego. Iryo banga je ndarafata nk'ibanga ry'isi. Uba wagiyigishije gute? Jewe nukuri nko nakubwiye wa munsi niko bavyeyi bandetse bikomoka basha jewe usanga nafuza isura yeko umuntu mega nenda yifunze oya jewe wanje nukuri kumega mama nezerewe ego nukuri mega na impindu isura nenda kuretse gusukuna umuntu yashavuye na cyane kuri no mukenye wa film umuntu akubwiye gisi uburyo ushobora gukwega isiya ama emotion uburyo ucubyumva ningo ego umuntu mubwiye ati shavura ego byo byose kurira aho mwana uranorira oya pasa konera ko magabo rero akone tugatebe na mpamvu yo kurira kane na mpamvu yo kurira nagira nje sanzu miliyoni yawukuje kurira yakugora reka andahine ndotumanza narira muri film magabo uyu munsi ntavyamarira ibaze babana 70 uretse bakubonye wageze mu kiganiro kasesa marira yabo mbebo boca bagirago umunyamakuru nabona atinya kwandika titre ngwe bana ubozi zoshwa ngogeze muri fresh ngo ararize n'indobero ndakuzi wewe ivyo wohera wewe aho nyene n'ibindi byose wovyigira muko cwera kumarira aramenyesha makuru namwe ni hatari so ni kundi munsi udasanzwe kabisa ubona yuko bawaje uri smart nkuko bisanzwe last time nakubonye wiyambariye ikoti amakoti arakubera wa mugabo kweli yari yandemera bagategana ko kimya abantu se ngano hantu sibyo kuberewe kumera wamboye nawe twahuriye ahantu mutuga mbona uri ko reka nari mukambuti yaje reka sinze kuraba kino hino ndari imbere go wow
ayandi makuru yani fresh kabisa fresh kama fresh TV fresh kama fresh kumbe kumbe man ndakupromotinze nawe none kumbe yeah for real Gihusi Entertainment kabisa rimwe mu mazina nigenda ba comment mu kiganiro kwaye kwakoranye zina abantu bararikunza abandi rina n'abacwenza ariko baza kumva ko rinaremereye bivanye n'insiguro wabahaye Gihusi Entertainment tuza no kurigaruka ko cyane narabasiguriye ariko nyabona muri byinshi tutavuze mbona yuko batangiye kubona n'ibikorwa byanyu for real bisohoka kuri Gihusi Entertainment kuri YouTube channel babe banayiraba ubona yuko yamaze no kubaho bagenda subscribe narindi ko yasuka me murindire ikigabasha ibaze shiraho kantu ibikorwa ni byinshi basha uravye nibyo mwatangiye kubaha byonyene mubibutsa utuntu nabonye haraga video narabye karantwenza cyane biriya bintu muravyibuka nayo biriya bintu warabitinye babonye ndiko ndakininga nishabura ndituye hasi ariko naje ujya mu gwaro rimwe niwe wawutsindishije oya reka wari mu rugo wituye hasi uriya wundi muntu ariko ariruka wakurikiye yesa mutora hagufi ya rubozi rufise bururwa ruba nazi kwiruka mugo yana mugo yagerageje kabe nawe ni tomaje kabisa yiruka nkuko safari ara yadutsindije mugo naco undi muzi zobazinda yambike kwa ikina tukira abana reka nanje mwanyibukije je nakunda inkoni narazikunda inkoni hari umutipe yakwirukira agahakwa gusiga afashe wa muntu kandi wamenga bahereye hamwe amuza gukurikira agira kabiri aramutse abizi aca yikora kuko nyene ona abandi bagira guhereza ikintu gaca guma biruka warababona agafungurutse cyangwa akayiterera bonye bagira umufata gaca tera hariya imikino ya kera abantu bari burayangira ngo bo baranavyibagiye mugo bakwiguza baraba tu video twacu imikino ya kera ko turagira imikino ya kera twikira tibibutsa ego zijya bazita za ziripendo za ziripendo karanyuze mu bindi byinshi twakinye nibuka harimwo ibyo kwinyegeza warakinya ko kwinyegeza muharuro ka video nako aka video yako nyene kariko nako nyene kasohotse gusa abandi batarabwe ndabona nukunze kubyita naravya ko kinkone kuba arizo nakunda cyane ako kwinyegeza kumbenda za kariko kabisa ariko akibihugu ari umuntu bwinshi muzoze muraraba kwagira kugidirigi rum umuntu bwinshi bwa kera buzoze murarabona mwe ngaha kuri muri Gihusi Entertainment muzohabonera byose byose birahari kabisa babirabe biba bihari ahubwo gusa ndanahere kuco nari guhereza ko mwabahaye tuno tuntu nudukino narko ni twiza ego nyabona film iraja ko cyari film rero tuwatangurira ahantu dukwiye kuhatangurira nyene ko uvuze ngo twahereze ubungiriye na twabakini film twa diaspora kandi zina abo mwana rishize zina je nta bintu byo guhisha ikizango ko murapfinda ngo dupfinde oya twabakini film twa diaspora man mwaravye filime z'indundi mugiye diaspora diko iyi akweli ahubwo ndakubaze bwana abantu bari tuko turagira tuko timitunaje ubaguma bantelefone bambaza kumbe nawe ushaka kuva ko bayikunze ikiri mu kabati taraso ikiri mu kabati abatoye gusa timitunaje oya barakangutse abantu bari ko iminozi wanje yera telefone yanjye iri mu kuzura no gusa Gmail cyuzura Fone yawe se macho matatu yuzuza. Oya niyo koza frame. Ibibaho. Niyo koza ndayize. Bakibona muri tunaje gusa barakangutse bava cyane filmeraje bikora. Amfete tutangwe na tubonaje mu munsi wa mbere. Barabonye ko twaje gufina. Barabibonye frame. Yo film diaspora. Nimiburi basha ndabwira umunsi. Umunsi urawuretse. Wewe tubwira mugabo rero. Nibagume baraba visita ntuze yacu. Channel yacu. Mwana umwanya nugi adresse mene bazisigaye oya adresse mene zisigaye je igikono kwakoranye nasa nubibaza ngo ni ya filme bavata uno mwakira ashobora gusohoka zona nko mu 12 ni higiye yarike pa bya biguma mu ruzi bimwe bavuga umwana avutse azobibona ageze muri seconde nazi ubwanwa oya bwe tuvuze ibintu tugirako bwe tuvuga ibintu twabimaze ibintu kubatunganywa bimeze neza bari ndi filme diaspora filme meze neza cyane filme yakinywe n'abahinga filme ikoreye ubuhinga oya duhe kuka avangu kubijanye n'uburyohe
uriko uraba nka filime zihari uno munsi ngaha yego kayewe muno none ko ndayira mbega muno munsi araba nka ayo filime reko ndarabanga oya nayagaze nza kwibandanya kandi ayo nenda kubwira oya ivuge oya nayo mvuga nayo ndayivugira Jose ndabikunda jewe na ayo niko ndarabanga aha nayihagaritse nagize pause ndaza kubandanya ndayira wana mkuu reka ntange karorero nka filime hano je mba mbona irikira bikora hanyuma ungereranize na diaspora y'uwanyu ubugishobora kuza kubimenya urabinkundi Eno kubikunda sawa urakoze cyane reka fatira no ku iyindi bagenza bawe bagiye bavuga nabandi batarasohora filime yitwa Intore Ntindi abantu bariko barakomera induru hano yanakoze record ikubita ibihumbi 100 mu minsi 2 ishira 3 kuri YouTube nta yindi yari bwabikora ndaza hari ari bari kubikora naraba tuvugisha uko oyigera nayiravye vraiment nabaye wa mbere mukuyiraba sinobeza kubesha nayiravye vraiment kandi filime ikoze neza cyane neza cyane usivye gusa impamvu nagiye kuri iyi filime diaspora rero nemeje kuraba Intore Ntindi bisigura yuko tugira aga comparaison niganga gupangazo nyine bisigura yuko Intore Ntindi filime ikoze neza mugabo kandi yarakunzwe mugabo ndavuga nagoze diaspora dumeje kuraba iyi part 1 nabazi part 1 sinovuga ngo izisumbi iwacu ko ntayo ndi usumba diaspora oya vraiment oya idore umviriza je vraiment nabantu banze muri quartier au kazi bazi ko ntiyemera mugo je ndavuga ukuri ndavuga ukuri oya kutiyemera no ntibivuze ko kuri gware kutaba oya kandi nabo nabayikinye barabizi abakinye filime yo Intore Ntindi barabizi yuko no ikindi kibazo ko isumba Intore Ntindi natwe twakoze isumba Intore Ntindi mwebwe Gihuse entertainment kandi filime ya mbere nugire ngo ni filime ya mbere so ntero ubwoba n'amakenga muraza gukora filime ya mbere muce mwitira gukubita yiri kiravugwa hano ti respect umviriza sikuvuga ko twaje kuyikubita oya siyo target kuko filime muza kuzana irenze Intore Ntindi je muri filime twakinye iyi filime twakinye banditse imyaka 5 oya arumva senka umudirector kwandika director ayikosora arayitondera director ninde twumva umuntu agije guhangana na Amede man irakize yitwa Kanyamuneza Patrick Amede nawe ni urumva Amede Pro muramuzi kera muntu uze amazweza igeze gukora iki indirimbo nyinshi bose basatubine badugije aba bose bararijo akora n'amafilme aba bose ba Biriba badugije urumva Patrick Amede kwanza muri industry ya cinema benshi baramuzi yari no mu director wacu bana ndamubaha vraiment respect to him nukuri kandi abikora neza cyane umuntu aza kasi binayigisha si ibintu azavuga ngo iki ni ibintu no mwijoro aryamye abari karakora urumva rero vraiment yarikosoye arashaka ku murongo abakinyi nabo barayikina turendera ibikoresho bikwiye bimeze neza ama location ego biteza kutuvuna mani filime zirazimbye imyaka 5 mwandika film imyaka 5 yandikwa imyaka 5 yandikwa ico kinwa imisi ngahe yakimwe ukwezi n'igice nanze nkugira umbwire ngo mu misi 3 twari duhe oya reka yabayirinde je nakuze runda ninde cyane mugurumva ninde murabonye nta birebire vraiment kamera ego kandi simbi mugabo ifise akabijya kayo muri angle irimwo ego oyabijya ninde je niyo nzoba n'umutama je ko bigasi je nta musi mwe narabani kuri nta musi narabani buri musi je usanga ndi kuri televiziyo ngo ndarabani okay kubera vraiment ndikunda cyane niwe batumye banashima ntangura gukunda film mugabo rero urabyumva kameme ninde zahera ntuza kugereranya urumva ninde ninde ukwayo nyine mugabo tuvuze filme tukavuga diaspora man wumvise umu diaspora aba diaspora nko muranyumva abifuje kuraba iyi film uko vuga ngo yakoze ukwezi n'igice ego wayikoreye hani Bujumbura honyene Bujumbura yego kuri Bujumbura vraiment kuri Bujumbura bane bitandukanye kandi byiza cyane amamezero passage meza sa neza
sinunda kubivuga byose byisi muzobibona ego ku miduga isa neza isara man n'imiduga irimo rero muvise mu diaspora rero aba diaspora tuvugane ukuri aba diaspora ntubazi oya mise ndanikeka sene itazoburamwo ndiko ndabona mu diaspora zananye ku kibuga c'indege muri amabarabara meza nabitoye yakorotse n'indege paza rero ko byumva aje n'indege bana muri amabarabara meza aje baraza diaspora bageze nga mu Burundi tunabifata iraha kundi twana n'utwana cyo none ba diaspora imwe barigira neza ego barakubwira ati nimba uduserevye ukaduha umuceri umuceri ntabure bana guspendinga money room nacho I want to spend my man nacha congereza cha urabizi ko mu kuvuga umega nari kundi baba bose rero nene twacishemo ibibanza bimwe vy'iratiro rimwe ubworozi mirima bo sinubwo twagumye ngaye Bujumbura gusa harimo n'ubworozi bw'amafi urumva kubera ntitwosiga inyuma byo ngahe iwacu mu gihugu nako amaraze kubara yuko burya amafi nabyo n'ibindi bintu n'ubundi burimye abantu bataramenya neza mu bwo bwunguka byose twabicishije no minsi ngo biri gutanga gatobotse reka uzobibona uzoba iyo film uzoraba navyo nyene umuntu arabibona mwakora mu uzobona umusaruro wavyo kabisa so ikibuga rero uravye musa nabamaze kugikandagiramo nukuvuga mwagihonyojemo ayanyu maguru yose uko yose n'amano 10 yose arimo mwagisanze gute ugereranije n'uburyo mwaciyumvira mutarakigeramo ukuri wabisanze ubisanzwe ndiko mubisanzwe ukuntu kwasanze kibuga bazi ko muri filime havugamo byinshi kandi bazi ko muri filime utunenge nitwishi bamwe barifata ko bisanze bavyumviriye bakabitera ivyatsi mugabo uko babisanze nukuri niko twavyibaza tubazo turimwe kamene tugeza ko akunda usanga abakinyi harimo amagroupe amwe bakina filme basanga abakinyi ntibitaweho impamvu nawo muzira babwira ati bana je abakinyi banje ngeza kubitaho negerezwa kubafata neza negereza kubanezereza urumva niho wabonye basa neza kuko twagisanze rero bisa gihuhuse kuko twagisanze rero by'ukuri utunenge turimo tutari tuke niyo mpamvu mugati vraiment muraza kutubamwe namwe canke muradukosora twe twifuza ko twokosorwa tuje kubirikosora kurumva je nk'ibintu mbona iyo mbera ko tutaje kubikosora ntebe kuzamo kamera risa dufite ubundi buzidukora kamera urumva ni tuje kuba dukura filme tuje gukurwa ubunenge nyine tuntu tutunenge muri filme none mubanga ni ca gihuhusi gihuhuta dukuko tune none igihuhusi gihuhusi cyayori ibintu cyazwe hari kariyeri OG irasigara bana kariyeri original nguma ngaho urumva ubucafu muri sinema burimwo nayo mvuzana ngo byoshikira mu bwenge ngo muri mu bucafu bwose muri sinema buvemo vraiment ukuremwo kabisa ubumenyi buke buri mu bantu bavemo so wumvisho n'ikibuga ikibuga kimatanye na industry ya sinema muri rusangi nayo muri ko murayibona gute nk'abantu bamaze kuyinjiramwo bavuga muti gusubira inyuma ho nta bintu muri industry nakunze kubona ikintu kandi nabo ndazi utigisha amaze kukibona abona cyane mfatiye ku bakinyi ba film ku magroupe atandukanye niyo nakugenda ndadondagura usanga hariho ibintu byishari basanga iyi groupe irankana naka basanga abo kwanaka barankaba kwanaka bumvise ngo gihusira cyane yavuze ubateye kwiyumvira abantu bateye ne nkanje nyase umwoye kivrema umwoye ubusavye se muzose n'abantu jena nkiri muto numva ngo naka ngo murimvye kana ngo baramuhaye isumu ibintu byagiye bivugwa hano hantu ubona ngo baramugandaguye harimo kabazo rero cyane reka bakinyi bakundana reka ahubwo
hatwe muri Gihus Entertainment tuvuga ati uko vyiza tukuza turakrea n'amakorabo abo ngaha abo mu bindi bihugu abari muri za Belgique aba diaspora bari hanze tuja hamwe ko tugiye hamwe muze kubona ko mu ndirimbo abana mu ndirimbo basani barakuze kugira amakorabo uno bugi indirimbo ziguma zitera imbere umva indirimbo ni zamaze kuba nyinshi twebwe rero tuje tukagira mu kibuga rimwe tukaza muri industry ya cinema turi beshi biratuma n'abaraba amasinema bazikunda ari nyinshi urabona nk'akarorero nk'urabe filime y'iwacu arasho kwiraba akayikunda kashe bivatika ndabe banakarabo ugasanga za filime nazo zatumye abantu bazikunda gusa akwiye kwindirimba akunda kumvise je akarero ndi mu modoka ndiko ndaza nje ngaha navuga indirimbo imwe ndayimara nizere kuvuza izahani wacu maye ndazikunda izo ngaha vre no arashima ndakuvugiza flash yiwanje yuzuyemo indirimbo zo ngaha nshaze gushiramo izinza handi nkoshana ndi flash urumva imweze ndashiramo yiri imweze ngashiramo yiri niyo mpamvu nabwatire ku YouTube jamu inira muri Gihus Entertainment ari filime yiwacu okay ushobora kuja no mu yindi group kavuga ati kana ni filime y'abandi nabo urumva uzosanga uri kuri amafilime widagadura afite mukunze kuronka basanga widagadura yego mbuga kandi mumaze kubona ngaha mu Burundi novuga ati basi na government leta nayo irabukuntu yuzira dufasha ariko abakinyi ba filime kuko urabona beshi abantu bafite amatara warababonye bajya bari muri Gihus Entertainment yibitse amatara menshi kabisa n'abanye amatara bari bicaye mu hajyamye amatara no nk'abantu bari bayicaranye barabuze umuntu ashobora kubafasha barabuze ikintu ariko rero jewe ko nanjye mfise yotana reka ndondera abandi bazifise urumva mugabo uzosanga ari ubuge ibi ni ibintu bizimvye ariko bwana siyo naguciriyemwo leta nishobora kugusanga muhira utarayereka ico wamaze leta nishobora kuza kugufasha uri umwe mutarare mu bumwe basange ugizera cyane hamwe twebwe iwacu turiko turaba 30 abantu 30 bakiri 30 abakobwa basa neza urababona muri Gihus ibihungu bisa neza biboga abapapa bakuze abamama bajya rero kweli barumvise umugambi wacu kandi beshi muri bo kuko hageze nk'agashira hamwe si kuvuga ngo abantu 100 ni benshi si kuvuga ngo twari wacu gusa ngo twaje tugije kina filme gusa twari mu association ko turafisa Gihus Entertainment mu bintu byinshi ego ni entertainment mugabo twe turambika abantu turafisa Gihus shop turambika abantu twakoresha imiduga urabona turafise imiduga vya myiza urumva kumbe ya miduga nabona hariya nini iwanje bazati mu bamwaci ego igene iwanje ni Gihus Entertainment ntavyo kuvuga ngo uri kwa twati oya twe dukinisha iby'iwacu no tiragambo nambe n'abandi bakinyi bakina filime ni mu kabati wana twese tunarombaya urumva bashaka kubaha no bagakoresha ego muze turambika kumbe muri Gihus hariyo ni nandi masegiteri masegiteri menshi siko abantu kina filime gusa abana benshi babuza dusagataakazi bafise bakayubuzi bagashobora kwibeshaho urumva ego n'ibindi byinshi bazoza babibona twagira ama action twaza kuraba abagwaye ejo muri twari twagiye mu mpimba twashiriye twagiye kuraba mu mpimba twagiye mu bitaro ngaha muri hôpital militaire abantu bashika bangaye bari babuze ukuntu batakubera amafaranga yo kubariha turagiye turatangamira barasohoka n'ubu turafise imigambi myinshi itari mike vraiment muri Gihus Entertainment akunda gakunze umva ni muri wa mugambi wa leta wo kuvuga ngo abantu nibakora ubuzi niba creye ubuzi wagwaruka gwicaye babantu babuze ibyo bakora baronka ico bakora hanyuma iyo migwi ni yabihari mukaba mutangiye no gukora ikintu kiza no gufasha abantu umva yuko ni nugushira mu ngiro wa mugambi igihugu kidoha ego akaza kambo twarakumvise vugateka tubishiye mu ngiro ko twe twumvise ikintu twona ciza dutira n'ugikora ego nuko bimeze ibi bintu ko bitwara uburyo bwinshi bitegezo twabo buryo birabaze kudukoswa mu bwabo ntabwo nyene muri ko murakina muza murabavungura yokewe oya ntaba diaspora nta mu diaspora twagiye film kwa diaspora muri diaspora bamwe bwenye ego tuba diaspora twebwe nyine mwebwe nta sponsor turiko turahabwa
twebwe twagiye hamwe turabona igikenewe projet twayitangwa twitangura neza vraiment kandi bimeze neza cyane kandi nk'abakinyi wacu bamwe mu 30 bose twe dufise imigambi ko tuzoza gukina no hanze twese hamwe dufise passport nibyo hamwe dufise permis de conduire oya bose nawe wese umviriza je nakubwira ko nabese va exagérer vraiment umviriza unawabonye amasura uzumuturumbuke no mwibara nabonyamwa uyu musore muremure ndabona ko yoba yifise oya bose Benisho sinibaza ko afise Benisho yobora permis yobora gute yibura gute yobora passport gute haje barazijyama baziryama nyefre icyo kintu twahereye ko bose bose azifise wande Fridore ndamuzana nimba muzomwakira basirongera ako ga permis to ko turayivuga rabonyuma iyo turaza kwivuga batamira umutima nabaza irongere mbeka icyo turaza kubivuga rabonyuma yego apara ku microphone okay oya ko mwikoreye ko twaje tuje bivuze ko nitwe dutangara tubonye nkejo timu y'abantu batano muri gihuhuse bibereye airport buriye indege huko umugambi je mfise mu minsi kandi maze gutamwaka usigaye kandi narandera kwa state yandike ko gihuhuse entertainment turi muri tournage BC wacu yani costa yacu una ko nabona ko ama déplacement rimwe ngagorana bitoriki dufise na BC yenguza abakinyi wacu Fridore umugabo umfashe tumuhamara rero abantu nk'aba baranyagaza kumusha numva ndakozwe ko mukatubona rero BC yanditseho Gihuse Entertainment ntidumenye ko ari ya company yacu ni ya Gihuse Entertainment ego umba dufise secteur twishi tuko turakora dufise ubuntu bwishi butandukanye tuko turakora uvuga ati kwitu vyasi dukore abeshi n'abajene tubigisha gukora niyo maje vraiment barabizi ko ntavyo gufina barazi ko ndabakarira rimwe ndabakarira ngati ntavyo gufina kwakuntu ko muvyeyi agusherisa amina aguhake agahageze kwakara nkubwiza ukuri je wanje muhira iwaho iwacu nakuriye sinakuriye ahantu mu gufungura abanza kunkubita ngo nywa amata oya ngo ahubwo nayo ngo wakubitwa ngira uryame utanariye ubuze ngo wazi wakubitwa amakofe kujya uryama nivyo vyabonetse urumva rero kuvuga ati ngo kubarira haro bati ngo bebe ngo nywa amata oya nukuri kura maboko mu munsi ukora ikicyase kuri ikicyase kuri oya yorohinja baragucanda urumva rero ntavyo gufina ni gukora niwe mu muzoza marabibona uzabona abakinyi bacu bari mu bindi bikorwa bitandukanye urumva kubera tubigisha gukora ntavyo gufina sibihera muri filime gusa oya no mu bundi buzima dukeneye kumva naka ngo yabuze akazi oya kandi ko dufise ubwenge kuko twebwe turabana twese ubwacu twese kuwa tubonye no matize agira bafisa ama master hafisa amagabo rero aje ninde oya boss Alfred wewe tubanza cyo gukurema abantu basigayemo ninde muntu afise master rero nawe mbere rero magashenda kuvuga amazina maganje kuvuga amazina iwacu muri Gihuse Entertainment harimo master hariho ama degree amanuze ama baccalaureat haja harimo abakana nabonye musanze amazi mu mashuha harimo bakoloneli wabonye oya musaye koloneli wenda munsi umwe kuvuga umwe gasumwe naba ari wundi opirier harimo nabandi urumva we nuvuge bagiye babonye gusa n'abandi bafatiriwe n'akazi urumva hari abantu vraiment bumva umugambi kabisa n'abandi bikuru twabo n'abatari bafise ubuzi twabakreye ubuzi bwabo bivuze ko kakantu kavuze umwanya munini hano ngo urumva ngo nta mashure ngo bumenye isi kirenga uko twose mwe mwadukosora yebega yewe jewe umunsi wa mbere nababwiye ati nabona mwese mfise ama diplome kandi 70% ni muri muzi bwa leta cyangwa mu makambo nakunda mugabo twese turashaka gukora twebwe wanashima twatumaze amezi ashika 6 mugo mu amezi 6 shaka kugenda ubabazi z'umutumbu kimwe wese mubaza ati mutesta surprise mubaza ati mbega meze gute urumva shiri wanje yanrevo wishushu rindira gato ndagutelefone
anyangana n'isheri ya telefone Okay. yego abazi ko mbya nagiye ukina hajya atana impeta mbona se yazima kuyambaye makuyambare kubuntu buri hapa makuyambare sibogende wirekana byo cyasimpaka ega basi barakagara gucana ugasanga yo muzi mwana nagiye Nairobi hano kwa Riverside kwa babarire ngo sinde bamara match ariko haciye bambaye impeta sinutoke boruca niko bimeze niko bimeze nika kare numvise karimo abakobwa benshi cyane babuze kare ku munsi umwe bari bamfashe ku ngupfu oya Sana kubona umusore w'iboga rero umurundi abasa nkuko bavuga ati turabonekera reka kuva bari bazi ngo nibindi binjaye kumbe nazimiye ntabwo cyo kwina nazimiye mugo urumva rero urikiri ko bavuga uburyo mwipanze niki tunaharenge gusa nk'umuntu yarungurutse muri Gihusi Entertainment hari ubwo banagize nibaza ko n'undi muntu yogira ufise y'abakobwa benshi gusumba abahungu mu gihe abo bantu mu kubarera muri entertainment si ikintu coroshe ntabwo bufise yuko ejo bashobora kukwereka ubworo bw'ikirenge ugasanga washoye imitaha utari kuyishora ahantu nandi zikuza kuhambaza urabona ukuntu bimeze ego rimwe abakobwa rimwe abamama kandi ubona ko bose ari abanyamuci ababonye ko basa neza uruzoge ninga urabona ko boga gatatu kuye bajya ntibakubiswe ngo wanyoye amata y'umwana gende bakubiswe n'ibindi ngo jya mudafungu oya bajya barabemberetse bajya rero mu by'ukuri turafise ibyo twasezeranye kandi vraiment ni kuri n'abana barafise indero benshi baribaza yuko abana bavukiye ngaye Bujumbura cyangwa se abana baje bavuga ruguru bakaja baza bagakurira hari Bujumbura cyangwa baje kwigita ngo gusirimuka nukuri je abari muri Gihusi Entertainment nukuri je nabashingira nahe kandi nobwiye n'abandi ndagisuyemo iki kintu abantu bibaza yuko abakobwa bari muri industry ya cinema yuko bafise ingeso mbi bakubona bizobona yakinye nk'akarorero ugasanga turi mu tournage ari wakinye akarorero muri mu gitanda muri filime bibaho ko ubona buzima abantu baba none reka dukina ibintu navyo ibintu bibaho by'ingene byo muri famille kujya niyo mpamvu dusanga je no muri cinema udusanga rimwe nijamiye mu ntebe nende magusanga nifasha yuko umenya ntebe ni sawa mu gitanda wa mugabo urabehange nasize kwereka ko ushobora kubifa muri mu gitanda biswe yuko muri tournage cyangwa se muri murakina filme nashiye bukina yavyo wavuze behind the scene nk'umwe muri tournage ugasanga wijyamiye mu ntebe cyangwa no muri filme uraje gusanga hariho nk'isene yo mukina muryamye Magnya mujya ngo nibyo yuko mwashiye muryamana ivyo ni ibintu by'ubeshi vraiment oya sima kandi yaba ka cameraman yaba visa biki timu nini gose abibona nane ivyo bintu minuma ibiri kirabitegereza kandi kiri naco vraiment ntidutakaranga ku Burundi abarundi turafise nisho kugira nk'ivya tubona ari mu bazungu ya antuka twiyo tugumana indero twahawe n'abavyeyi ndishaka kwegeza je kumbura ko munabigize mwobigirira inyuma ya hajya oya nukuri bozi yuko mu bakinyi bose ba Gihusi Entertainment bazi ko bose basinye contrat muri contrat harimo amategeko niyo mategeko rero bose mwabahaye amakontra bose bafise contrat bose nga ntibaje ko nyine bafise amakontra ni kuvuga harimo itegeko jenge n'ibintu nk'ivyo dusanze bitwaye ko nabi hari itegeko riguhana harimo itegeko riguhana umbe wa musimukanzo wari guherahera akagira ati abasha hajya ntugire bari babizi vraiment kandi barazi ko nkara barabizi vraiment nivuze yuko umuhungu n'umukobwa batokundana ejo gukunda mu rwa exterieur ejo gukunda na exterieur kandi iyo ari exterieur si byiza kumva intahe mbi ko twebwe la majorité twebwe banashima n'abakizwa urumva kandi iyo turi umukizwa nibizwe ko witwara nawe rero utanga indero ku bantu bose nta ngeso mbi nta bintu by'ingeso mbi vraiment tujamwo nukuri twebwe turi ku murongo mwiza turafise staff ya ejejwe ibyo ababijejwe batanga impanuro barabonye nk'abamama bakuze abapapa bakuze nukuri twebwe turipanze abakobwa rero muzizoma bibaza ngo bengo abakobwa bafise ibisusungo n'abakobwa mu basa neza ngo bagira oya yego nivyo mugo singeso mbi bafise ntibabifise buye
bari bifise nyine none wagira ngo rero bifise none erega naho kwa uvuga ngo kwava ngo nikaze kwiba ngo batakaje kandi aziye kilometero abana kwere ko bikomeje mugabo asa n'utanyishuye neza uburyo mutegekanya ku managinga abo bantu kuvuga muri ze discipline yabo education nta kibazo bizotwara abo bantu bose nta mwana cyambe kimarimo ikindi naco kugira wemererwe kwinjira nuko cyambere kibatabata ngesomba ufise ro ngesomba bese bisamanye gusa no kumena nakango yabarewe ngo babutanzaya yajya ngo yanyweza danzo byabi ya mutwe cyane nakango yayo bamusazare ivyo byose ni ngesombi iyo byose twebwe wacu ntivyemewe nyamba kuboregwa bo byose ko umuntu akagasoma ugasoma ngo nyo gasoma nduka ntuce nudandahigwe usange nyene wazi nk'umupapa muri bajya wabonye ugasanga yasose yabe costume ari costume bye hanyuma ugasanga agenda yica kwinkonda karuvana to yihanaguza ari uburyo no muri gihugu entertainment oya ivyo vraiment twebwize ntitubikunda nyamuntu ariko arakanywa akamenya hageza kamenya hageza nta bintu by'ingeso mbi nk'ibyo nta busambanyi nta ki bose y'abahungu y'abakobwa bose bose vraiment turabamanaginga neza tubaye impanuro ku munsi kandi abo bwabo n'imbere yuko basinya contrat baravyimeje yuko bagiye kuzogira ingeso nziza yego ino niyo Gihusi Entertainment for it batiko turavuga tukaba turi kumwe na CEO yabana yemuze umwanya ntubari munini unkunde duhereze hano hantu wayaze byinshi numva usa n'umuntu ateguye afise n'ubumenyi bwinshi muri cinema ya cinema yacu dutiranije byinshi wagiye uravuga n'ibindi usanzwe uzi ubona hoko gwiki kugira dushobore kwemerja tuve aho turi uno munsi twisange n'ahandi hantu dushobore gupiganirwa amasoko yo mu kandi karere industry yacu ive hamwe igere n'ahandi hantu ucu nabihuza n'imigambi ya Gihusi Entertainment bisaza bisi nabivuze cyambere kimwe tureke ibintu by'amashari byo kwankana abakinyi ba filime tureke kuza turankana yewe nta uranya ndabizi kaje nyanze ko bunyankiye ubusa mugabo umuhanda vyumva nakana nibahuza nakana bahuza uyu uyu nkwiye kwa nako yavuye kwa nako ibi abanawe bavuga mwibi nabo babagiriza ibi nabo bagiye mu ngezi ibi oya ivyo vraiment tureke ibintu by'amashari hanyuma iki naco tuongere tuje hamwe dukore bishobotse mbere tunde n'amakurabo hanze urumva hanze y'igihugu tuongere bayo ndakwa kandi karore kugira byi yuko ushobora barashima sinakarore kandi akubwiza ukuri je mu migambi yiwanje wana iyi filime ya mbere hari indi filime mu minsi tafse tunaje mu kwezi kwindwi yindi filime ntitwicara tuguma dukora ronja moche filime ya gatatu abarizi yamenye kare mashoto kuzobera kuri YouTube igira gatatu masho kutayimira kuri YouTube mukazisa kuri Netflix Mugwatwenga vre mugwatwenga nta filime nene nonde yaje kuri Netflix urego turatwenze gaho ubona ubwege filime ya gatatu muzisa kuri Netflix numva rero mukabona ntimuze teye kumva zanga mbega na filime naso gusohoya rero kuje kuri YouTube galaba kuri Netflix no yiri niko biri ivyo birashoboka byose ni mu mutwe iya gatatu ni kuri Netflix kuri Netflix urazi ko abantu urabona cyane kuri Netflix uraruzi bandaruzi neza cyane uzi ko muri East Africa bendabe Tanzania ni mu mateka nibirabaho abireyo ibitabaye muri Tanzania bigewe mu Burundi ibitabaye mu Rwanda bigewe mu Burundi ibitabaye muri Kenya bigewe mu Burundi mu Kenya zimwe ibitabaye n'ahandi hose bigewe mu Burundi rero Gihusi Entertainment ifilime ya mbere kuri Netflix ifilime ya mbere y'induri zo muri Netflix ni Gihusi Entertainment kandi sizi ko tuzinda kurangira igira gatatu zisangwe Netflix mugabo ahubwo ne mu diaspora mbona arenza abandi bose urumva byose ni mu mutwe nimbere mvuga ngo amen urabona diko urabona abantu benshi urabona abantu benshi cyane abakinyi ba filime n'abarinzi bamwe baribaza yuko ahantu ho kugurishiriza ibikorwa byabo ari kuri YouTube mugo siko biri hage n'ahantu muri make umuntu rimwe tuye dufaraga tuza kuri YouTube
tukwiye kuza utanabizi kubona twimanitse ko I like it. Urumva? Ako niko. hari ane masoko menshi dushobora kugurishiriza ibikorwa byacu. Yeah. Hari ane masoko. Niyo mpamvu bavuga ati na leta ni yaro dufite mu mugongo. Urumva? Rimwe mu zo turandurana n'amasoko. Urumva? N'abakindi bakimba filme batabaja hamwe. Urumva? Tuje hamwe tuvugana mbega ifilme ndundi. Murebe timbere gute. Mbega batwogurishiriza hehe. Kuko bitwara amahera. Hata amafilme biko bijya nkwaga bingana angana n'amahera menshi. Ariko sindaba nta kibazo. Fata inguje ko murimyi arimye n'abatatu imodoka ukirangurira iki kandi ntivyo guhombe. Ngaho urayarunduye muri sinemutaye. Ibyo nta kibazo. Iyi ni business muzindi. Kandi twebwe dukora ibintu twizeye. Urumva? No murimye nashobora kurima agatera itoni ayibaharage imvura ikankaku. Ashameze 12 izuba ariko bita. Cumbwira rero cyangwa gatera ibigori akajafurira. Akashizira kazoza kugusarura uya n'umuntu yatimba vere urumva ko muri atim ariko ikitwe nabo tutotimbuko nyene investisa ariko investise mu mafilm investise muri entertainment uraje gusakana ka Netflix ba diko yosubizeko karanyubatse mbere ni kera kinda zosura kumamagara kwishanga uri kurayira ku Netflix ndazi ngabi takunda ko mwija kuri Netflix taramuvuga n'abantu biwanyu bari hariya batangura badoya connection nk'umuravyo kwirabire Netflix filime ya Jose entertainment nze kuvuga ibintu mwenga nzo kuvya muguzo bibo sikuri YouTube gusa Zejosho oui akoze kuza sivo bese badabes inyuma ya Netflix nova tabyo nore kana urundi wudu sawa kanyukanye rero nakuze YouTube oyasinda kwirukanye sawa babura aba YouTube hanyuma katweto aba YouTube kwa dukino mwashize ko ba ku YouTube cyangwa mico umugani wawo ndi sinkina mico sininde n'abandukino abona abantu bakuru dukino twa kera vraiment twa kera mo bakunda igihugu ego ngo tugiye ngo gusomba intambara ngo mu gihugu cyana kabe byubona turaryoshe naradukoze dan vraiment kandi kugendera cyane mu director wacu directinze neza cyane yadukoze neza cyane tumeze neza cyane hanyuma nyuma yaho muri Peter de Somen so tubaye filme nziza cyane diaspora iragwako diaspora filme nziza sana ego turaza kurindira uno wundi mwaka numvise ashobora kugwa ya kabiri kumbuye mu wundi mu ntango cyangwa mu gihe tutaza ariko kuri filime gira gatatu duhurire kuri Netflix ego wakoze cyane bakunzi ba entertainment wakoze bwana Joshua kuza doto zawe zebe impamo bize bishoboke amen dusubire tubiserebura byarakunze cyane we love you guys ciao Dico Entertainment.